Ngiye kukubwira iyi nkuru nimba ufise umwanya umpa akanya untege ugutwi, ariko iyi nkuru uyitege ugutwi wihe n'umutima uyishire mu vyiyumviro kuko hari ikintu yohindura mu buzima bwawe. Ikaze kuri G4G. Hari ahantu mu kijiji kimwe abantu baho bari babayeho bafatanye mu nda. Ico gihe mwako gace abantu baho barakundanaga kandi wasanga abantu bose bubatse mu gace kamwe. Abo bantu bari babeshejweho no guhiga, kurima n'utundi dukorwa duto duto kubera bibera ahantu mw'ishamba, ahantu kure, ahantu hatari bwagere vya bindi twita iterambere. Nuko umunsi umwe umuhungu wo mwako gace, babandi usanga ari abahungu bo mu kijiji ugasanga baba bemewe cane mu guhiga no mu gukora ibindi bikorwa bikomeye vy'inguvu, yaragiye mw'ishamba arahiga, maze guhiga atahana umuhigo nk'uko bisanzwe nk'abandi bose baza bamusanganira. Ariko ashitse muhira canke ashitse mwako gace, ashika umubiri wiwe usa n'uwafurutiwe, agwaye ibintu umenga ni ibihere, bimwe bitangura kumera nk'imibembe mwako kanya. Abantu bako gace babibonye baravuga bati uyu muntu ashobora kuba yanduye ingwara tutazi, ashobora kuba afise ibindi bintu vyamuriye canke vyamwandukiye, kandi ashobora kutwanduza twese tugapfa. Abantu bo muri ako gace bigira inama yo kuvuga ati uyu muhungu reka tumuce mwaka gace, agende hariya hakurya kundi musozi, aba ariho arindiriye niyakira azogaruka mu bandi. Baramukumira baramubwira bati tuvemwo ugende hariya hakurya ku musozi wubake agasago ube uragumyeyo, hanyuma niwakira uzogaruka mu bandi. Wa musore aragenda kuri wa musozi yubaka ibintu bimeze nk'akazu yicaramwo impande y'inzira. Nuko uko imisi ihera, imisi ibiri imaze guhera, harengana umuntu aramubwira ati yewe muntu urengana, hagarara ico nkwibwirira. Amubwira ati niwaca muri karya gace genda ubwire abantu b'iwacu, babwira ati yamara umwana wanyu araremvye kandi arashonje, mwoshobora kumuzanira amazi n'ivyo kurya, ubona ko atagishoboye no guhiga ngo yironderere ivyo afungura, atariko mwibuke yuko yahora bibakorera mwebwe. Wa muntu arengana ashitse muri ka gasagara canke muri ka gace abwira abantu baho, bamwe baratangura ngo jewe ngo ndiko ndasekura ngo nta mwanya afise, ubundi nawe ngo nta mwanya afise wo kwikorera amazi ngo hariya ahantu ni kure. Abandi nabo bavuga ati oya jewe mfise abana ndiko ndaraba, urumva ntivyokunda ko ndamushira amazi n'ivyo kurya. Uwundi avuga ati jewe ibintu vyo guteka kandi ndambiwe nshaka gusinzira, ivyo ntivyokunda. Haheze iyindi misi itatu hongera guca uwundi muntu, aramubwira ati genda ubambwire ati ndaremvye ndi mu gupfa, inzara igira inyice, mwanyumviye ikigongwe mugafasha umwana wanyu yuko ata kibi nabakoreye, twabanye neza ndabakorera ikintu ciza buri musi. Wa muntu aragenda abibwira ba bantu bamubwira ko hakundi nyene. Uwo muntu aribandanyiriza urugendo. Hanyuma haheze ukwezi haza kurengana uwundi muntu, arenganye uwo muntu yumva isazi n'umunuko, aja kuraba asanga umuntu yarapfuye. Aragenda ashitse muri ka gace arabwira ati yamara abantu muri ngaho, jewe nciye hariya hari umuntu mbonye yahapfiriye, ubwo ntiyo bari uwiwanyu? Yo, baca baratangura ngo ntaka yapfuye. Bamwe batangura kurira bavuga ngo iyo tubimenye tukamushira amazi, iyo tubimenye tukamushira ivyo kurya, ya ngwara ntiyamwisha ariko ashobora kuba yishwe n'inzara. Batangura kwidodomba bavuga ngo yahora dufasha guhiga, yatuzanira inyama. Bamwe batangura gufata ivyo bari bafise vyose, abariko baramesa, abariko barasekura, byose bashira hasi. Batangura kuvuga ngo reka tuje kumuraba, reka tuje kuraba ikiziga, reka tugende yari uwacu ntapfire hejuru, reka tugende ntaze aribwe n'ibisiga. Barira cane bicuza. Bashitse hahandi wa muntu yapfira, wa musore yapfira, basanga yanditse hasi, yandika ati buri umwe wese afise ubuzima bwiwe kandi abantu bakunda ubukomeye. Ndabizi uyu munsi muri hano muje kuraba ikiziga canje kurusha uko mwaje kuraba ngikomeye, ntaco bikimariye. Naho mwondekera hano jewe ntaco bikimbwiye, kubera yuko ubufasha mugira mu mpubu
ntaco kimaze. Mugira mufashe imitima yanyu ko mumva ko muruhutse kubera muzoba mumpamvye mu mahoro. Iri jambo ryakoze ku mutima w'abari aho bose, batangura kurira bongera amarira. Mugenzi, ushobora kuba ufise umuntu ukunda ariko ukananirwa kubimwereka no kubimubwira. Nta gihe ciza co kubwira umuntu ko mukunda no kubimwereka gihari. Umunsi wo kubimubwira n'ubu nyene canke n'uwo mwanya uburose. Mugenzi, ushobora kuba ufise abagenzi, ushobora kuba ufise papa na mama bakihari, batelefone bavugishe cane, ufate amafoto akwiriye canke ufate video zikwiriye, kubera yuko ntuzi umunsi n'isaha birashobora gushika izo video uzosigara canke ayo mafoto ko arico cibutso conyene uzosigarana kurusha amajambo yakubwiye uko azogendagendamwo mu mutima. Turi mu bihe canke turi mu bantu basigaye baha agaciro umuvyimba kurusha umuntu muzima, ariko uko vyogenda uko ariko kose gerageza umuntu nimba yaragukoreye icyiza nawe usigarane icibutso civuga ati uyu muntu naho yagiye hari ico yafashije mu buzima bwanje. Mwakoze kumviriza iyi nkuru. Wumva GF kuri GFG, mwandanye mukora subscribe. Mwakoze.